muri Arabini turaja muri za Oman turaja muri za Kuwait twagiye ibihugu byinshi muri Amerika muri Chine no mu Buyapani kugira ngo tubahimirize n'isi yose kugira duhimirize cyane abagwiza tunga akava amahanga baze ngaha bashobore guhura na bagenzi babo ngaha nibage akandi kabijya kuko uburundi ntibuzwi ivyo kurwa mu Burundi byo abantu bakwiteza imbere mu Burundi bukora ibikorwa biterambere usanga Burundi buzwi nk'agahugu gato agahugu kadafise ivyo gatanga mugabo uri kuraraba neza usanga ibintu bihari byinshi abantu bakoramo kandi bagatera imbere ivyo twagerageje kubibe yaratanguye ubu nyimera nk'iki kiracumbagira mugabo turavye imigambi yari ihari maze gukogwa itari bwahere ishika imigambi amajana 183 iyo migambi rero hamwe yoshobora kubandanya cyane amakosa yakozwe agakosorwa kugira ngo bashireho ibintu twokwita les conditionnalités kugira ngo bashobore gusurveiller neza barukadre ko muri Amerika twaragendeye Washington bagenda New York bagenda Dallas muri Inde bagiriye Calcutta bagendera Mumbai muri Turkiya twagendeye Ankara Istanbul niko ndavuga aho bagiye hano hari yatandukanye mu Burusiya bagiye Saint Petersburg na Moscow aho yongera ko ivya bingo 18 aho hose twihaye numbere yuko nimiburi 10 y'ahantu twaciye batazobura kandi ibyo turafise abamaze kwemera bamaze gukonfirma atakibazo mfashe rero ahantu 43 nkagwiza na 10 ya gatanu na gatandatu Kigarama uyu mwaka Uburundi buratunganya nta gisivya inama rukokoma izohuza abavuye hirya no hino ku isi ni mu ntumbero yo gushigikira imigambi itandukanye y'iterambere mu Burundi duhereye kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 hamwe n'u Burundi buteye imbere muri 2060 muri kino kiganiro rero tukaza kurabira hamwe abazokwitaba iyo nama baribo hamwe n'ingene itunganijwe kugira ngo rero byose tubimenye dufise abatumire bane uwa mbere ni Audace Niyonzima n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi no gutunganya imigambi y'iterambere mu Burundi planification économique nibaza ko atavyo nihenzemwo ikirundi kiratugora guvanga n'igifaransa mwakoze kutwitaba nuko nyene tuvyita mwakoze gutunganya kino kiganiro kugira ngo dushobore gushikiriza abarundi n'ababa mu Burundi yuko bategurwa mu gikoraniro zoba kugira ikizo cya gatanu cya gatandatu twese kwa 12 murakoze umutumira gira kabiri ni ambassadeur Albert Shingiro n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu namwe bidazi ko hari ivyo gufashanya n'amakungu murakoze cyane reka nanje nifatanye na mugenzi wanje ndabashimira kuri ubutumire mwaduhaye kugira tuze gusangiza no guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga nabo dusanzwe dukorana mu bikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore gushira mu ngiro mbona kazoza yacu igihugu cyacu cy'u Burundi murakoze cyane turi kumwe kandi na Alendi Kumana n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe gutunganya imigambi y'iterambere nibaza ko namwe batacu nihenze nimwihenze murakoze kwa mwatwitavye murakoze namwe ko mwatwizeye kudutumira muri kino kiganiro turi kumwe kandi na Honorable Olivier Suguru benshi bamuzi mu bikorero twabo arongoye urunani no vuga bagwiza tunga mu Burundi CFCIB namwe bwingira ntacu nihenze mwakoze kutwitaba yego me nuko nyene ntacu nihenze ko kanatwe mwakoze ko mwadutumiye ndetse ndamutse cyane nawe dusangiye ikiganiro tubashikiriza natwe aho duhagaze n'ibyo turakora kugira dushikire ico gikorwa kizokora igihe congere giteze iteka igihugu cacu Burundi murakoze twinjira rero mu idonido rya kino kiganiro reka mpere mu biro by'umukuru w'igihugu Alendi Kumana mwebwe mujejwe gutunganya imigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu icyumviro ciyo nama y'abafasha u Burundi bazova hirya no hino cyavuye he icyumviro cyo gutunganya nama cyazananye nuko mu 2023 mu kwezi k'umunani twashizwe imbere n'umukuru w'igihugu mbona kazoza Burundi bwifashe mu 2040 n'u Burundi buteye imbere mu 2060 aho twereka intumbero igihugu cyofata mu bijanye n'iterambere n'ingene byo kuba kugira dushike ku iryo terambere turondera ni neza mwene gihugu inyuma yaho haci hakogwa gusubirwamo cya gitabo bita Plan National Development kijanye n'iyo ntumbero shasha twahawe aho ubu twerekana neza amahangiro dufise kugira dushike ku iryo terambere kimwe rero cyasohotse muri ico gitabo kirerekana neza uburyo bukeneye kugira dushire mu ngiro imigambi itandukanye yashizwe muri ico gitabo rero
mu mahangiro dufise ibihangiro ya 22 avuga neza yuko hari mu bijanye no guhimiriza abafasha mu iterambere ry'igihugu n'abarundi basanzwe babahanze barafite icyo baterera. Niyo numbero yatumye rero duca turondera kutunganya nama kugira dushoye kurondera abatandukanye dusanzwe dukorana bafasha igihugu cy'u Burundi n'abarundi bari hanze kugira turenge twokwegeranya uburyo bukenewe bwotuma dushira mu ngiro imigambi iri muri kino gitabo twahawe ino mbona kazoza. Bya ngo twibutsa nyine ingingo nkuru ziri muri ico gitabo. Ingingo nkuru muri ico gitabo burya ihangiro nyamukuru gifise nuko ubuzima bw'abene gihugu bwohinduka tukagabanya na bijya bita les inégalités, kuko murazi yuko biharo vyerekana yuko bice birenga 60% by'abarundi basanzwe bakenya. Nishobora kuvuga yuko igihugu giteye imbere mu gihe dugifise ibiharo bingana gutyo by'abarundi bagikenye. Turafise ibiharo vyerekana ibijanye na PIB par habitant biri hasi cyane, aho turi ku madolari 350 ku mwene gihugu ku mwaka, twifuza gushika ku 2040. Ivyo byose nivyo bituma bitwereka ko turondera guhindura ubuzima bw'abene gihugu. Mugabo ico gitabo kirafise ukuntu gitunganijwe, turafise ingendo leta y'u Burundi yihaye aho duyisanga mu bintu bitatu nyamukuru. Icambere ryo guhindura inyubako y'ubutunzi kugira twongereze umurindi w'iterambere bimwe yita la transformation structurelle de l'économie, kuko murabona yuko hanini ubu dufise ibice birenga 35 kwijana biva mu vy'uburimyi. Ukaca ugenda kuraba mu bijanye n'amahinguriro n'ibice 17 kwijana, mu ma service turahegereza ibice 40 kwijana. Mu gihe tugifise ivy'ubutunzi bitunganije gutyo, iterambere rirama riragoye kuribona. Nico gituma tuvuga muri iyo ngendo ya mbere ijanye no guhindura, benshi bakava mu vy'uburimi tukaja mu vy'amahinguriro. Iyo ni ingendo ya mbere. Ingendo ya kabiri ijanye no gufata ingingo hisunzwe imvo ziboneka, bimwe la prise de décision basée sur les évidences, kuko murazi mu gihugu cy'u Burundi kenshi turakunda kuvuga ngo 90% by'abarundi n'abarimi. Mugabo abaza ati iyo biharuro wabikuye he bikabura, n'ingingo zose dufata ugasanga n'ingingo zidashingiye ku biharuro. Ni hamwe usanga rero iyo turakora turiko turahwihwisha, bimwe bita mu gifaransa naviguer à vue, numenye yuri kuraja. Ica gatatu mu iyo ngendo harimwo kongereza imibereho y'abene gihugu, muga tutibagiye gutunganya neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu, bimwe yita la maîtrise de la population. Ko murabona yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu gitoyi cyane gifise 27 ya quadrato kare, ni bikeye cyane, mugabo abanyagihugu ni benshi cyane. Turi ibiharo bya rusansuma bizotwereka neza. Turabona ko densité renza 350 habitants par kilomètre carré. Ningorane cyane ugiye kuraba mu ntara zimwe zimwe. Izo ngendo zitatu rero nizo twashingiye ku, mugabo tugerageza kuzagura tugiye mu nkingi zitanu zayo. Ico bitangaje ma do leta n'inkingi ya mbere, ico leta yiyemeje gute. Aho turaza kubona cyane amahangiro abiri ajanye nuko ivya leta ingene bitunganijwe byohinduka, l'efficacité ingene dutanga ama service, kugwanya ibiturire, climat des affaires. Ko murazi yuko cyo ni ikintu gikomeye cyane gituma ivyo gutera imbere bidakunda mu gihe igihugu cinzizwe mu karenganyo, harimo kujya ibiturire, ni ibintu bituma iterambere ridashobora kurama. Donc ivyo rero turabibona mu nkingi ya mbere, ivyo bitangaje madorite. Inkingi ya kabiri ni ugutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, mu gifaransa bavuga efficacité économique. Niho dusanga ama secteur productif vya agriculture, vya infrastructure, vya energie, vya industrie, vya TIC. Ni kuvuga yuko dutegerezwa guhindura ekonomi yacu niyo tubikora. Ikaba rero mu nkingi ya gatatu ivuga kurondera neza abene gihugu bite bita mu gifaransa équité sociale. Naho gusanga bya byose bijanye na développement du capital. Umunyagihugu yavutse akavugwa neza, iyo umunyagihugu akuze akaronka kuja kwishura kiga neza, tukabona ibintu bijanye na protection sociale, tukajya tukabona ibintu by'inyubako nziza, kuko iterambere ridafise abene gihugu afise amagara meza, baciye ubwenge, baba heza, biragoye n'ijya efficacité économique tweko turavuga ko twoyishikako. Mugabo murazi yuko iterambere ridashigikira ibidukikije naryo ari kindi kibazo. Nico tuca tubisanga mu nkingi ya kane, tuvuga yuko ibidukikije n'itunga kama bitegerezwa navyo gushigikwa cyane. Cyanyuma rero nicyo nza gushimikira ko kijanye no gufashanya neza nabo sanze dukorana, nicyo bita partenariat fructueux. Ni naco gituma twatunganije inama kugira dushoye kuzana abanyamitahe batandukanye, tuzane abo dusanzwe dukorana na leta, za Banki Mondiale n'izindi zose, twumvikana ubunumbero nshasha twahawe n'abarundi rero baba mu mahanga. Ni kiye kintu boterera ko barafise ico bozana mu byo bita les transferts de migrants.
ni ibyo ni inkingi zitanu niko ndavuga muga irafise icyo gitabo kirafise icyo twokwinga amahangiro 22 ayo mahangiro turaza kubona ivyo leta yiyemeje tukamanuka tukabona ibijyanye n'uburimyi bitandukanye byose mugabo rero nitwagarukiye ngaho kuko barakunda kutwagiriza ko twakunda kwandika ibitabo tukabishiraho nariko ndasoma kandi abarundi n'utanditse gumavuga nk'ubu twotangura kuraba kuva dutangwe kuvuga la vision umushikanganje w'ikigega ca leta bo baba mu migambi araza kudufasha turakeneye kumenya tuti mbega tugenda turivariwa gute nk'ubuvuga ati kuva dutanguye tuvuga twandika ama plan kenkino byabaye ni byinshi ntabwo kwigora bitebako nk'ubu ku mwaka canke ku trimestre semestre muragenda muravuga muti ubu twagize iki tuvuye kuri iki tugeze kuri iki est-ce que vous avez des critères d'évaluation mu baji kibazo gikomeye cyane ari na kimwe twandika tuvuga ari na kimwe byagiye bigaragara yuko mu byo dukora byose twandika mugabo tutazi ibyabaye nyene cyo rero nakunda kubivuga ngo ntushobora kumenya aho ugeze utazi uri kuraja sinovuga ko ngeze kuri permanence nazi ko ngiye mu cyarama navyo novuga bisigura yuko muri icyo gitabo twarashyizeho ibiharuro mfatiro bishika 9 byerekana koko mu 2040 ko tuzoba dushitse kuri iryo hangiro kimwe nakivuze kimwe kijana PIB par habitant turi kwitura sasa ingani tukaja kuri 2000 ndagihagarara ko cyane kuko ni ikintu cerekana fashe 2000 ngabura na 350 ndabona ni incuro 15 myandi majambo byerekana y'inguvu twoduza mu bikorwa by'iterambere turiko turakora namba dukora amasaha 3 dukore 10 ivyo biharo birahari 9 byerekana neza ingene tuzogenda twenye turaba yuko turiko turatera inambwe inyuma y'ibyo turavise ibiharo mfatiro ijana kuri ku mahangiro amwamwe kuri objectif yose mwarabibonye yetwo turabikora muri ibi vyama vya budget programme hanini nuko tuvuga ati ifaranga ryose riko irasohoka kuno munsi riza riterera iki mu migambi twashizwe imbere tugerageza kuraba iyo hangiro twahawe iyo twakwita ni nka plan stratégique vision ijya muri PND kagiza coopérationnaliser bya twakwiye muri vision muga turajya no mu mabije ya ministeri yose tukajya mu makomine tukaraba amafaranga abatswe dufashanya bariko baratanga ariko aza guterera iki ya maziki mu byo turiko turakora kuko turakunda kuronka amafaranga menshi tukumva ibiharuro muga umuntu akarindira yuko abone cyahindutse bene giko akibura ivyo nivyo rero dushaka gukuraho ni nacyo gitandukanye n'ibindi bintu byagiye birakogwa kera ubu turafise ibimenyetso mfatiro tuzora turaba notanga nk'akariro kubijyanye n'ibya efficacité économique efficacité gouvernementale ni kimwe muri indicateur dufise ngaha muri no mwanya tuvugana uyu nyene hari abantu biwacu bari kubaca mu service yose ndazi ko nonga haba hari bariko barabaza les bénéficiaires ya service wanyu yuko bashima nge icyo bita la qualité de service public kuko biri muri ya objectif ya mbere ya engagement de l'État bisigura rero yuko muri ya evaluation nariko ndavuga turi muri evaluation dukene ibiharuro mfatiro byerekana ati vyerekana aho abitura RTNB baratunganirizwa barashima byo bimeze gute kuko biri muri objectif ya mbere itwa engagement de l'État muri engagement de l'État rero turaba efficacité gouvernementale muri efficacité gouvernementale mo la qualité des services publics nashaka rero mumuriza abantu batwumviriza baravuga ati turamenyereye kubona ibitabo icyo dukora twebwe nk'abajejwe ibiro bijeje gutunganya imigambi n'ivyigwa nuko twifuza ko kino gitabo kitazocika un slogan turazi ko babikunda twabonye byinshi naco nyene nikije mu bindi nijo dushaka rero kubahumuriza nariko ndabaha uburero buboneka bya budget programme turiko turakora ko chaque trimestre amafaranga akoresha turayakurikirana nibi nariko ndavuga byo muri efficacité gouvernementale ivyo turiko turakora dufatanye na cya kigwa ikigo y'NSB mwaka uzazo kugwa ama enquête menshi yerekana bya pauvreté n'ibindi nabivuze mu ngendo ya kabiri yuko ari gufata ingingo hisunzwe imvo ziboneka nibaza ko ari cyo kintu shimikira ko cyane rero muri ipiri ya gatano ya partenariat fructueux aho tuvuga ko turabifashanya ubu rero dushaka kuraba amafaranga yose azoza azobagiye mu byo twifuza cyangwa agenda mu nzira yabo abadufasha bashaka kwagendamo kuko nitushaka ko tuba abakonsomateri gusa batubwira ati urakeneye arakana nkunda kuvuga kenshi urakeneye bya planification familiale gusumba ikiraro no kubaka gihuza gahumo kijya muri Tanzania nitwe tuzi icyo dukeneye cyozane neza yabene igihugu simvuze yuko bya planification bidakenewe birakenewe mugabo tuca tugira icyo bita priorisation
iyo muri kumura turatanga amafaranga nibaza ko arico gituma bishiye mu bushikanganje bw'ikigega ca leta baheruka no gutunganya rusansuma no wikiri kwirabandanya mbere ngira reka nsimbire ku bushikanganje bw'ikigega ca leta nyakuba mushikanganje ivyo vyose ale avuga ndumva ko avuga imigambi urumva nawe nyine avuga ati ibitabo vyaranditswe amajambo aravugwa bisaba uburyo aha twere tuzobona umurundi avuye kuri 350 dollars aje ku 200 ku kantu iyo PIB mwe murabona murakoze kuri ico kibazo mpere kuri ico nyene ni kibazo gihambaye kuko turavye ibindi bitabo vyandikwa be nico twari twanditse ubwa mbere hari habuzemwo ivyo by'amahangiro ni kuvuga kumenya aho turi n'iki gihe mbega umurundi afise ngahe yo bafise ngahe gihe twumva ko ari umurundi ateye imbere rero naho turakorera rero twateye iyo ntambwe yo kumenya aho turi tukaharonde tukamenya kuko ngo utazi kagwaye burya ntashobora kumenya nyine yivuza nkuko bivuze kandi utamenya utafise yaje ntamenya ko yazimiye ntamenya ko yashitse rero muri bitabo bishasha dufise rero nakabirya kagiyemwo gatuma tumenya iyo turiko turaja muri ibi bitabo twanditse cyabe cimbona kazoza cyabe igitabo kirimo imigambi iterambere le plan national de développement birafatanye byose bikanywana bigeze bikatwereka byukuri aho tuva naho tuja aho tuva rero na hantu tubona ko hatabereye turifuza ko rutera imbere tukamera nk'ibindi bihugu biteye imbere nivyo biharo yavuze rero bigenda byerekana yavuze amashingiro menshi muti rero uburyo bwo kubishira mu ngiro kugira dushike kuri ya madolari 200 avuze ya PIB turabe ivyo byose ariko aravuga muri make bizosaba uburyo ha mu buryo mu Burundi umuntu avuze amahera yitumbera iwawe si wanje ni mu bushikiranganje ikigega cyare nimwe mu buramutswa gatumbera ubushikiranganje bujeri ikigega cyare nibwo bujejwe kwegeranya ibijanye n'amafaranga yose ko ibitare finance n'amafaranga yose igihugu gikoresha kiga bugaheza rero bukasuka yasubiza mu gihugu kugira ngo ukore ya migambi amafaranga rero ararondegwa hariho uburyo leta irondera mu nzira isanzwe ihabwa n'amategeko ari bita amakori n'amatagisi ivyo ni mu bihugu byose niko bigenda leta ikoresha uburyo buvuye mu makori no mu matagisi nandi mafaranga yegeranya mu gihugu ariko ubu bwonyene ntibukwiye kuko n'amafaranga agenda yegeranya ku munsi iyo dufise imigambi rero myinshi nk'iyi birasaba yuko turondera n'izindi nzira zizeranamo amafaranga leta ikoresha harimwo abasanzwe bafashanya n'igihugu abo twita abapartenaire abagenzi b'u Burundi inshuti z'u Burundi canke abagenzi b'u Burundi abo rero barafise uruhara runini kuko mu mafaranga dukoresha hama harimwo ayo mafaranga azananye mu bihugu bigenzi mu mashira hamwe mpuzamakungu asanga ashigikira igihugu mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere aho rero mu bijanye n'ivyo leta ikora ariko rero hariho n'abikorera twabo bafise uruhare rukomeye baza rero bogera ku bikorwa vya leta kugira ngo nabo bakore vya bikorwa by'iterambere kuko iterambere rizanana n'umwene gihugu umwe wese leta ishiraho ivyangombwa byankenerwa nuvuga ibitona amashure amabarabara amavuriro umuyaga nkuba ko nta muntu yibakiye umuyaga nkuba wiwe nta muntu yirerera abana ngo yironderera abakozi umutekano ni ikintu gikomeye mu gihugu cyose mu bihugu cyose ku isi ibi bijanye no kuzana ubuhinga bwa none nk'ibyo kwinjiza imihora ya internet nta muntu awizanira bisaba uburyo bwinshi cyane ibi byo gutuma tumanako amakuru ni ibintu rero igihugu giteye imbere giheza kigashira hafi y'abene gihugu canke abantu bose bakora mu iki gihugu abanyagihugu bakora mu gihugu cacu kugira ngo bikorwa bakora byo babikore bagororokewe bishobore gutera imbere rero hacaza rero uruhare rw'abikorera twabo nibo tunyanya abo tugatuma ko bakaza turaza gushika kwa honorable Suguru uburyo rero tuburondera muri izo nzira zose tuzoburondera mu kutunganya neza ibijanye n'amakori n'amatagisi n'amatagisi yose tuyashe mu giga ca leta hanyuma tuyacungere neza akoreshwe neza ashike ku migambi bakaboko mu bagwanyi ari yabivuze hanyuma kandi aba yavuze ibijanye no
n'imigenderanire myiza partenariat fructueux imigenderanire izana umwimbu nukuraba abantu vy'ukuri tufitanye imigenderanire bashobora kudufasha vy'ukuri bakaduha ubwo buryo tuba dukeneye haba ku mfashanyo canke ku ideni litavuna litavuna ko ari ideni usanga rivuna vyabaye muri kahise aho igihugu basanga cafashe amadeni basanga hageze ahantu bideni yashobora kwishurwa iyo byose biri mu nzira rero n'abo bantu tuzohamagara ku itariki 5/6 rero tubashikirize iyi migambi baheze nabo biyemeze nkiri bazoheze bagaterera igihugu cy'u Burundi nabo babikorera twabo rero uburyo rero nubwo tuzokwegeranya bwose twaragerageje rero guharura niho nagira nshike mu mufisi giharuro kanuni muvuga ati nimiburi buri dukeneye aya ni igiharuro nyine uvuga ko ari ingereranyo kuko muri ibi tuzokora harimo imigambi myinshi cyane iteganije kuzorangurwa muri iyo migambi yose twagurwa turayidondagura mugabo iri mu gitaba ahantu ale n'ivyigwa by'ukuri nyezina bivuga ati umugambi uzokogwa ku faranga rungano amafaranga nuku mugabo twaragize ibiharuro ngereranyo turagereranya turaterateranya byose imigambi yose turashika ku miliyaridi 185 n'amajana 74 miliyaridi 185 ni miliyoni amajana 74 z'amadolari y'amarundi yego ko ari make miliyaridi 185 okay 185 miliyaridi I know bizimani make cyane ama miliyaridi 185 n'amajana 74 urumva rero nuko twagiye turateranya tubigabuye muri bya bice yagera avuga bijanye n'ibyo leta yiyemeje gukora kugira ngo itunganye neza by'intwaro ishireho bikenewe byose Mbega mwashira mu madolari canka amayero yoba nkangahe kuko ivyo ari byo byose abamuzokoranye ntitubabwira amarundi $28,000 $28,000 28 millions 28,000 millions ba masha si make nayo nyine yani 28 miliyari Nibaza ko ari 20 miliyari nibaza ko ari miliyari 28 z'amadolari yego none ga nyakwa mushikiranganje ubutunzi n'ikigega ca leta muri abo bantu mubona mugenzi wanje ajejwe imigenderanire ndazi ni wabikurikirana cyane hirya no hino ku isi araza kubafasha mubona azova yatubwiye za Banque Mondiale za FMI bajya basanzwe ari baba partenaire mwamana kenshi ego arafise ibyakurikirana mu bijanye n'imigenderanire ari byo twita imigenderanire ku gihugu aribyo bita relation bilaterale hakaba n'imigenderanire kuri iyo mashira hamwe mpuzamakungu usanga huri kinga ibihugu byinshi cyane cyane usanga ni nayo ajejwe iby'ubutunzi bita relation multilaterale rero turashira hamwe n'umugenzi wanje ajejwe imigenderanire tugaheza rero bibaye ngombwa tukajana rimwe na rimwe turajana ariko ni gake ngo turajana rimwe iyo bikenewe ariko umwe wese arafise by'ukuri byakurikirana simaka ngo tunde kujana ko umwe wese arafise byajejwe rero hazova nahavutse bwa mbere ko ari muri leta bwa kabiri rero ni muri amashira hamwe mpuzamakungu asanzwe afasha uburundi asanga haba mu madeni canke mu mpano amafaranga y'imana uvuga ingurane zitarihwa zasubizwa ari ingurane zitavuna akaba n'amafaranga atasubizwa imfashanyo atasubizwa aho rero twe niho dukunda gukorera cyane ahandi razova rero ni muri abikora utwabo ko muri zingendo duherukamwo twarashoboye kubonana n'abagwiza tunga batandukanye bihugu biteye imbere kugira ngo tubereke ibi mu Burundi ibintu byakorerwa ama secteur bokoreramwo buryo bazo bari bo benshi d'ailleurs bazo bari benshi muri koraniro kuko uburundi ntibuzwi ibyo kurwa mu Burundi byo abantu bo kwiteza imbere mu Burundi bokora ibikorwa biterambere usanga Burundi buzwi nk'agahugu gato agahugu kadafise ibyo gatanga mugabo uri kuraraba neza usanga ibintu bihari byinshi abantu bokorera kandi bagatera imbere ibyo twagerageje kubibereka hirya no hino ku isi aho twaciye kandi benshi baremeje ko bazoza kugira ngo tubiberekere hamwe abo rero bikorera utwabo abitaro secteur privé twitize ku ruhare runini kugira ngo bazozane imitahe yabo bo bazana imitahe ntibaza gufasha bazana imitahe imitahe yabo twayirindiriye kugira ngo
baheze bayishinge mu bisata bitandukanye by'ubutunzi hama rero baheze bagwize abikorera twabo rero nibo twitezeho kurema itunga nibo barema itunga tukaronka ivyo tusabikanya mu gihugu hama tukaronka n'ibyo dushora hanze mu bindi bihugu kuma tuvuga yuko dufise itunga kama dufise n'ibintu Imana yaduhaye ariko ugasanga tuguma twidoga ko dukenye Imana yaduhaye ngo turireme abo bagwiza tunga rero baheza bakadufasha kurirema rero mu gikoraniro rero bazo bafise uruhara rukomeye cyane kugira tubereke ibisata bihari abagwiza tunga bashobora gukoreramwo bagaza bakarema itunga rero bagaza ni naho rero ubwo buryo hanini buzova ariko hanini ni ivyo bizoca mu nzira ya leta yego murakoze leta nimwe ndabizi mwebwe mujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu byari byose mugurizo kuba mumaze gukora nk'ingendo zitari nke kugira murabe abayari ko aratubwira uyu ndazi ahanini cyane cyane n'abikorera utwabo za Bank Mondiale za FMI ya Washington ndaza arakunda gusimbira mugabo mwebwe n'isi yose tubwire aho abamaze kwemera abaranyitegurira ngaratubwira nk'abazita ko bangana icabaziga mugabo mwebwe mujejwe kuba mobiliza kubahimiriza Egombo murakoze cyane mu bisanzwe ico gikorwa cyo guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga cyangwa guhimiriza ibihugu dusanzwe dukorana mu iterambere ni igikorwa ca misi yose mu shikiranganje wacu murazi yuko dukurikije intumbero ya n'icubahiro mu kwigu cyacu cyiza cy'u Burundi tugakurikiza n'intumbero tuza turahura hirya no hino twarashizeho politique nshasha ijanye n'imigenderanire ihagaze cyane cyane ku butunzi imwe bita mu gifaransa diplomatie économique iyo politique nshasha rero ko mwabigiye murabikurikirana ifise ico no kwita inkingi zitanu iya mbere niyo guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga kuzana imitahe yaba mu gihugu iwacu inkingi ya kabiri ijanye n'ibi byo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu inkingi ya gatatu ijanye n'ibyo twita kurahura ubukerebutsi n'ubuhinga mu bindi bihugu vyateye imbere kudusumvya bimwe twita mu gifaransa transfert de technologie iyo transfert de technologie rero ubwo buhinga n'ikintu bikomeye cyane gose kubona murabona ngaho iwacu turiko turagira ibintu by'uburimyi naho tworima gute murazi aho iwacu igihugu n'igitonya tudakoresheje ubwo buhinga bwa none dushobora kwimbura vyinshi tuvyimbere umwanya muto mu kibanza gito tudashizemo ubwo hinga bwa none ico rero naco ni inkingi igira gatatu inkingi ya kane niyo guhemiriza barukera rugendo kugira baze ku bwinshi iyo baje ku bwinshi rero bareze bakazana ajya amahera kava amahanga bagashaka gusahiriza abarundi ubwa gatanu nibijanye no kubaka inyubako za rutura zikenewe cyane mu iterambere na cyane cyane ibyo twokwita nk'ibibuga vy'indege ibivuko amabarabara manini iby'imiyaga nkuba n'ibindi murumva rero yuko izo ngendo twagize ni mu ntumbero yo guterera kabushikiranganje mu iki gikorwa cyo gushira mu ngiro imbona kazoza y'iguca cyiza cy'u Burundi bamwe bakunze kuyita bihenda ngo ni imbona kazoze mukuru w'igihugu ngari imbona kazoze mukuru w'igihugu imbona kazoza y'igihugu bose mugabo niwe atuje imbere turaturongoye mu iyo imbona kazoza rero twaragize ingendo nyinshi kugira ngo dutegure iryo huriro rukokoma rizohuza abagwiza tunga bakava amahanga nawe dufashanya mu iterambere ngahi wacu Burundi kuva itariki 5 gushika itariki 6 z'ukwezi kuza kwa Kigarama ivyo rero akabijya ubu nuko ari ubwa mbere si kenshi bikunze kubera mu gihugu wacu izabaye mu myaka iheze wasanga tuje kuyikorera mu bindi bihugu iburaya n'ahandi ubu twacatse iyo nama rukokoma ibere ngaha ubwa kabira kandi kabijya nuko twashoboye kugenda kwishikira mu bihugu bitari bike gusanga abagwiza tunga aho bari kugira bo nyene ntibadusange ngaha iyo dukurikiza ibyo byo gutanga makete gusa hanyuma ntuji yo bari ngo basange ubereke imigambi yanyu kugira basigure neza twaragiye mu bihugu byinshi twaragiye mu Faransa turaja mu Birigi turaja muri Maroc turaja muri Qatar turaja muri Arabie Saoudite turaja muri Emirates Arabes Unis turaja muri za Oman turaja muri za Kuwait twagiye mu bihugu byinshi muri Amerika muri Chine no mu Buyapani kugira ngo tubahimirize n'isi yose kugira duhimirize cyane abagwiza tunga bakava amahanga baze ngaha bashobore
guhura na bagenzi babo ngaha nibage akandi kabijya nuko ubu iyo nama rukokoma izohuza kandi abagwiza tunga bakava amahanga hamwe n'abagwiza tunga abo ngaha kugira bashe kuganira bunguranye ubwenge barabe ingene bokorana n'abagwiza tunga bo hanze ko murazi kenshi abagwiza tunga abo ngaha ngira ngo honorable ryaza kuyivuga hariho benshi batinya gukorera hanze ure babonye bagenzi babo bavuye hanze bizotuma basha gukorana neza kugira ngo dushobore guterera mushigwa mu ngiro ryo mbona kazoza yacu dusangiye twese abarundi murumva rero yuko ico gikorwa twagikoze kandi aho twahuye bose nkuko mugenzi wanje ajeje ubutunzi yavuze baratwemeye kuza ku bwinshi tuzi yuko kuva ku itariki zine Burundi buzotanga kwakira abashitsi benshi abarundi bose bo kwitegura mu mahoteli mu mabarabara nkuko dusanzwe abarundi twakira neza abantu baze bakigwe neza kuko baje muri ico gikorwa citeka twimirije mu kwezi kuza kuva itariki 5 gushika 6 Kigarama mwibaza ko bazoza nk'abantu bangana gute sinovuga igitigiri kuko bamwe baracatubwira ati tuzoza abandi turiko turitegura mugaye cyo no kumenyesha cyo hazoza benshi cyane murumva rero abarundi bari mu mahanga ntuze ale yigeze kukivuga nari ndakirindiriye iwawe kuko ndazi ko ari mwe mu bajejwe abarundi bari mu mahanga bo barashikiriwe ndazi ko basigaye bafise nishira hamwe ubunye bironeka cyane ku rubuga ego cyane ico gikorwa cyo guhimiriza abagwiza tunga bakava amahanga n'abarundi bakorera mu mahanga nabo nyene turavugana nabo ku munsi nejo nashe guhura n'urongoye shira hamwe y'abarundi bakorera mu mahanga turavugana yuko nabo nyene ngo dufasha guhimiriza kugira abarundi bafise uburyo nabo nyene baze ngaha barabe imigambi y'iterambere bashobora gutereramo agiye amahera barungika mu miryango yabo ni vyiza aratuma imiryango yisununura mu butunzi bwabo bagaterera igihugu mugaha harakenewe n'abandi baza bafise amahera aboneka bashobora gufata imigambi y'iterambere kandi bari kumwe arababona barabana abo nabo baje kumbure kubera ari n'abarundi biroroshe bavuga ikirundi barazi igihugu vyo borohera baje bafise cyo no kwita imitahi iboneka gushobora gukora ibikorwa by'iterambere mu bushakashatsi cy'u Burundi murakoze honorable Suguru mwe mujejwe urunani rw'abagwiza tunga bose mu Burundi CFCIB bagumye bavuga uruhara rw'aba secteur privé uno munsi mwiteguye gute muri iyo table ronde muzoba mungana gute Murakoze cyane nivyo basiguye uko ikorana riko rategurwa mpereye ku byashikirijwe n'umuhanuzi mukuru w'igihugu umushikiranganje w'ikiya ca leta n'imigambi ya leta kuri twebwe uko babivuze niko biri kandi uruhara rw'abagwiza tunga bya secteur privé muri ibi bintu bya vision ndetse novuga yuko cane abambere bafise uruhara ruhambaye kugira dushaka gushika kuyimbona kazoza ni secteur privé umushikiranganje w'ikiya ca leta yabisiguye secteur privé idashoboye kuzana imitahe nta kintu dushaka gushikako hamwe novuga ni c'est le moteur c'est même la colonne vertébrale kugira ngo igihugu gishaka gutera imbere c'est le poumon niko bigenda hose singa hose iwacu honyene twebwe rero tuko turiteguye kandi turiko turahimiriza duhimiriza abagwiza tunga mu bisata bitandukanye basanga bahurukiye muri iki gisata ca CFCIB twibaza yuko dushobora gushika hagati y'amajana 250 n'amajana 300 ndetse ko gushobora no kurenga nuko tuko turavugana n'abajejwe gutegura ikoraniro kugira turabe ibibanza bishobora kuboneka abandi nabo tuko turahimiriza nuko turiko turahimiriza abagwiza tunga bo mu bindi bihugu dusaye dufitaniye ubucuti ko turafitaniye imigenderanire turafitaniye ibice twiza partenariat n'ibihugu bitari bike mu mashamba de commerce aho dufitaniye imigenderanire za Abu Dhabi dufitaniye muri za Kenya zo muri ABC za Komesa n'igihugu c'ubuhindi ndetse na Maroc kandi twamaze kumva batari bake bazotwitaba kugira ngo tuje kuja hamwe twebwe rero ico twifuza cane nuko twebwe nitwe dufise ico twokwita les raisons zotuma abantu baza kwimiza mu Burundi twe tubizi neza twe tubizi neza mushikanje ajejwe imigenderanire yabisiguye yavuze ibya diplomatie économique mugabo les ambassadeurs vya economy ndabagwiza tunga twebwe rero twe tuzi neza bamwe arungika mu mahanga naho bogerageza mwe mutabizi ntaco oya ahubwo uzokurikiraza badusige kuko ubunye bagiye batadutwaye twe tuzi neza ico bitwokwita les termes tuvuganamwo ndabagwiza tunga abandi kugira ngo tubahimirize kandi batwumve banatubaze n'ibibazo ngene byifashe tubasiguriye neza twebwe rero turazi neza ko tuzogira uruhara ruhambaye kugira ngo iyi table ronde izoshobe kuba ineresite ndetse turavye mu bitwo turategura hari ibihugu bimaze kudusaba yuko
twokunga imigenderanire amashamba de commerce hariho shamba de commerce y'ubuhindi baramaze kutusaba yuko nibaza bazova ngaha dusinyiraniye amasezerano niyo bitwitwa memorandum d'entente cyo kimwe n'igihugu cha Maroc twagiye no kugendera twagirana n'ibiganiro vyiza cyane badusaba yuko twoshe ico twokwita conseil d'affaires yo conseil d'affaires rero ni abagwiza tunga ba muri CFCB bahurikiye muri CFCB nabo muri CGM bya patron na Maroc tuja hamwe twagira ikintu kimwe turahanahana amakuru duhanahana ibyo bita les opportunités d'affaires et opportunités d'investissement twebwe rero kuri twebwe ihangiro turaribona kandi turazi neza yuko bizogenda neza gusa ikintu no shobora gushikiriza nivyo barifuza yuko abwiza tunga bazana imitahe yaba mu gihugu hagati yaba nabo hanze mugabo ikintu ca mbere gikenewe ni amélioration ya climat des affaires bibo bita agacishijemwo narinzi ko utakibagirana sishobora gucibagira kuko ni ikintu gikomeye cyane ico rero nagira nshimire cyane n'ukuri leta y'u Burundi kuko icari kushigwa imbere ni bimwe bitwa bya dialogue public privé ko niho byose bibera twege rero nyinshi wa mukuru w'igihugu yashizeho iyo cadre dialogue public privé mu kwezi k'umunani ubu ndetse komite pilotage ya mbere twamaze kugira inama ya mbere tukifuza yuko rero ibintu tubona abagwiza tunga bakeneye kugira ngo amareforme aje mu ngiro bitume yo environnement yiyamiriora yuko rero tuzoja dutanga ivyumviro nibyo twari uruhara rw'iwacu no gutanga ivyumviro nivyo tubona byo fatigwako kugira ngo iyo climat des affaires yameliore amabwiza tunga baze mu Burundi uramaze kubona ko muri iyi minsi umuyaga kuba uratanguye kuza uri yameliora haramaze kuba karusho kubera amabaraje menshi karubako mugabo turacakeneye amabarabara amabarabara meza ko abantu bari kubaragira umwimbo ko twebwe ubu tuzokwifokaliza tujoshira imbere cyane ibya transformation ya buri bintu ubworozi gushira imbere by'abakera rugendo gushira imbere by'amainfrastructure gushira imbere ndetse n'ibindi byose byaba bikibyanyiregwa hari ibintu by'amamineri mudakorako niyo turabikora ko navyo nituvyibagira hajya ahantu hari amafaranga menshi kandi abagwiza mu Burundi bari mu butare ndetse mugabe ikintu twifuza kandi ari ryo hangiro twifuza kuzoshika ko muri iyi table ronde nuko abagwiza tunga bavuye hanze naho mu Burundi tuja hamwe tugashinga uvu hamwe kugira ngo umutahe ukomere hanyuma dushobore kuja muri transformation dufise imitahe ifise ingufu kwiriye ibi rero navyo ni mu ihangiro turindiri kuri table ronde ariko rero nitwara tuvuga yuko turindiriye abagwiza tunga bavuye hanze kugira ngo dushe kwiteza imbere oya twe kuva tumvise yuko bashize imbere iyi vision twebwe mu bisanzwe muzo mu byihweze neza nazo muri aba journalist secteur privé yambira imbere cyane gusumba leta iyo batubwiye ikintu twe turihuta turiko turatunganya iki kiganiro nababwiye niko muzanye batumire benshi ngo ivyo ari byo byose suguru ntasibe twe rero turamaze kugira ikintu kiri imbere gose turi en avance ndetse tuzogira umwanya kubisigura neza hari ama entreprise menshi ama industrie ariko arubakwa ubisaba bitandukanye biraboneka ku buryo umwaka uza muzobona ziko zirugura atari nkeyi mugabo rero muri ibire byo kuvuga tuti nitworindira bivuye hanze akimuhana kazi imvura ihise twere two turagirana ibiganiro n'amabanki yo mu Burundi biciye mbere no mu banki nkuru y'igihugu turaba ingere twofashanya kugira imigambi hari leta ikashira imbere dushobore kwishiramo imitahe ndetse n'amabanki agira accompagnement ya entreprise kugira ngo secteur privé mworoherezwe mu kuronka amadeni ku minduze ku matoda interinoi muri mushanganje yavuga cyane cyane twegereje twitabira akabo babona ihinduka bidatevye ivyo rero two turabyitegurira ndetse hariho politique ndibaza ko no bisigura cyane ujejwe imigambi mu biro by'umukuru iyi politique ya refinancement y'amaprojet pour la croissance yaratanguye ubu nyimera nk'iki kiracumbagira mugabo turavye imigambi yari ihari maze gukogwa itari bwahere ishika imigambi amajana 183 iyo migambi rero hamwe yoshobora kubandanya cyane cyane amakosa yakozwe agakosorwa kugira ngo bashireho ibintu twokwita les conditionnalités kugira ngo bashobore gusurveiller neza barukadre yo financement mugabe bandanye kugira ngo imigambi byose bimwe byose washira muri climat des affaires byose birimo mugabo akana kabijya nakabijya turavye ibyo twakoze ni aho ibintu byari bigeze kugira ngo dushiremo umurindi munini hanyuma dushira kwiterambere bidatevye ibyo rero twibaza yuko byose tuzogira umwanya kubiganira kubera iyo cadre dialogue public privé inishobora mukuru w'igihugu cyacu Burundi ciza yashizeho kubera izo reforme n'ibyo byose bikenerwa byankenerwa secteur privé iterere muri iyi hangiro y'ubune butemere kandi Burundi bifashe yego murakoze urumva ibi bintu byose cyane cyane ko numva hazoza abantu benshi amahoteli imiduga aho bazoshikira
kubakira neza aha ndumva muzuba mufisemo uruhara runini we watubwiye igitigiri c'abantu 250 nabo muri ko murakorana ngaha abajamira 50 abadelegeye ba chambre de commerce y'u Burundi bazoza mu nama bazoba baje guhura na bene wabo bazoba ibice muri twita bya B2B kugira ngo bahanahane egari amafiche de projet d'office imigambi ihari ikeneye ibikeneye uburyo kugira ngo bice bija muri execution abo rero bazohura baganire umwese abo tinda afise umugambi wanje wokorana hakije wico nzanye munzanye umugambi ndafise umutahungana uko nawe woshushiramwo ubundi buryo tuje tuje hamwe tuje twihuta bitera none bavye ingene ibintu vyifashe byose ngaha mu Burundi ubona bizokoroha abantu ntangora nta ntambamyizi zohaba kugira mugende muteye n'imiburi buri ku masezerano atari make tuje turarindiriye bavye ingene vyifashe ngaha nta kintu na kimwe gishobora gutubuza yuko ibyo twifuza tubishikako results zoboneka duheruka kugira inama ya komesa maribonye ya forum abibonye yego mu mwanya wa nyuma abantu barabaye benshi gushika naho platform yari kiraba tuyugara kubera abantu bari baze gutubana benshi n'ubu rero byateguwe kare kandi tumaze kumva abashaka kuza nta kiro kibe kizotubuza results twirindiriye ko tuyishikako murakoze reka dutere turangiza kino kiganiro ala we watubwiye uti turindira abantu bazova hirya no hino kwisi numvise umushikiranganje w'ikigega ca leta ati ni benshi w'imigenderane ati ni benshi honorable Suguru de sase nkanti yabavuze ubona mu biro vy'umukuru w'igihugu murahavye hazoza nk'abantu bangana gute baje hahanu buti n'imiburi iyi delegation ije ntibuje narigeze kuri inama yigeze kubera mu Kigobe iriko yegeranya ubutunzi amafaranga yo mu iterambere nk'uko waje mu nk'igihugu c'Ubufaransa umuntu avuye hasi ati twebwe turemeye aya ubundi ati twebwe turemeye muri yo table ronde mwibaza ko hazoza nk'abantu bangana gute ubona hazokwemerwa nk'iki twitege iki Nakoze cyane ko kumbaza icyo kibazo nashaka bandaniza umushikiranganje jejwe imigendanire yavuze nuko yavuze twaheruka kugira icyo bita amatourne cyari igikorwa cyatunganijwe mu ntumbero umukuru w'igihugu yaduhaye yo gusanga abagwiza tunga basanzwe bari kugira tubereke iyo mbona kazoza tubereke nayo ma opportunity ahari umushikiranganje y'ubutunzi yabivuze Burundi nibabuzi burya iyo kuravuga umuntu acakubwira ku ruhande icyo gikiva hehe inumbere ya mbere kwa kugira twerekana Burundi n'ivyo dufise tegezo gukora twagendeye ibihugu 18 nivyo twagendeye mugani nashiyemo n'amayeta kuko nko muri Amerika twagendeye nka leta nka zitatu kizemo n'amayeta hose uzosanga tugeze kuri ahantu 23 twagendeye ko muri Amerika twaragendeye Washington bagenda New York bagenda Dallas muri Inde bagiriye Calcutta bagendera Mumbai muri Turkiya twagendeye Ankara Istanbul niko ndavuga aho bagiye hano hari yatandukanye mu Burusiya bagiye Saint Petersburg na Moscow aho yongera ko ivya bingu 18 aho hose twihaye numbere yuko n'imiburi 10 y'ahantu twaciye batazobura kandi ibyo turafise abamaze kwemera bamaze gukonfirma atakibazo mfashe rero ahantu 43 nkagwiza na 10 nzo bafise amajana 230 rero dufise ama ambassade n'amajana 250 yo kwa honorable Suguru nkaba mfise ama ambassade ama representation y'igihugu cyose ni 33 nkuyemo izo 18 ndasiga n'izindi 10 canke 8 gutyo twabahaye aba ambassadeur bose ko yavuze ko turi muri diplomatie économique n'imiburi naho tutagendeye bategeza kumubiriza deux investisseurs bategezwa kuza abo ngiye kongera ko ndaronka 10 abakonsule bose twahaye ubu twavuze yuko turi mu gufata ingingo ifatiye kwiriboneka namba twagaye ku mu konsule mu gihugu kanaka uzotwereka yuko ugize icyo mari igihugu mu gihe urungitse abantu washuye kumubiriza turafise amakonsile arenga 10 naho nye turiteze aho ndageze muri desasenkani yabazova ngaha sindashiramo Banque Mondiale sindashiramo BAD abo bita les multilatéraux bose tsane dukorana twege mu gutegura inama twiteza abantu bashika igihumbi niho ndabona naje twiteza abantu bashika igihumbi dufashe abasanzwe bari ngaha nabazova hirya no hino rero wombaza ati abamaze gukonfirma bangana gutubu tugeze mu majana 2 ndafise delegation yo muri Maroc izoza muri 35 ndafise delegation yo muri Nigeria 11 izozi zananye na Olusegun Obasanjo confirmation twarayironse jo aho zari umukuru w'igihugu cya Nigeria Chambre de commerce yo muri Arabie Saoudite la confirmation abantu baraza kurunga ikuno munsi mugahe bahora nino hagati aho ari cyo bita amafond nka fond saoudien fond koweïtien fond ya Abu Dhabi OFID fond islamique izo ni confirmation zabo deja zamaze gushika ziri ku meza dufise
dufise ibihugu bitandukanye abashikiranganje za Nigeria bazoza rero tufise aho turiko turavyandika kugira tubitegurire neza ko murabona vyabaye muri komesa bashoye kuhaca harabaye tuntu tuto tujanye na organisation dushaka dukosore basange twabiteguriye mu bagica amahoteli mu turiko turaba amahoteli asanzwe ahari kuko ari abantu bafise igihagararo kidasanzwe dukwiye kwakira neza ati vy'imiduga tuko twegeranya imiduga ishika 300 kuko ni wakira umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu utegerezwa kumuha ivyubahiro vyiwe nashaka ndabaremeshe yuko ivyankenerwa byose biko birakogwa kugira dushushe kuri gikorwa neza turiko turakora na CFCIB kuko izofatana na Muzinga Day n'ahatata bivuze mu gihe secteur privé yagacishijemo navyo bisigwa rero yuko turiko turakora n'ubushikanganje bujeje ubutunzi affaires étrangères turi muri ministère ya commerce hamwe na CFCIB kugira turabe ko icyo gikorwa tugitunganya neza ati rero twiteze uburyo bungana gute twifuza yuko tudiskita kubijanye n'amaproje cyane cyane apana bimwe byo kuzango naka yavuze ngo ndavuza amafaranga nivyo turafise muri ico gitabo cya PND turafise imigambi 35 cyo bita les idées de projet zikeneye amati de faisabilité mugaye iruhande yaho twace tuja muri secteur privé n'ahandi hose turegeranya amaproje afise amati de faisabilité ahari yizwe neza n'abayize ahari ni singubwa yarakozwe na leta tuvuge nka Tanganyika Sugar yarakozwe étude de faisabilité na étude de compte expertise rakubona BRB kinye cyo barabivuga neza l'état ne fait pas l'état fait faire simaka leta ibikore twege turamuha la point institutionnel kugira tumwakompanye kuko ni ashira hamwe ikora isuka babivuze abashikiranganje ko ari babihurije ko rikora isuka babesuguru yabivuze rizoza riza gusahiriza yego nicyo nashaka kuvuga rero ubu turafise imigambi yanditse nabo rero nk'abo benshi bifuza yuko baganira muri bya B2B yavuga izoshigwa imbere muri programme dufise harimo gupresenter les projets prioritaires z'igihugu yego je kavuga by'imigambi dushaka kugira imigambi ico bita ibanki imigambi kujya umuntu aje gutora amahera muri banki hariho gishe imwe zibiri zitatu umugwiza atunga kava amahanga aje atishaka gukorera muri iki gisata agatonda atishaka umugambi nk'uyu tugaca dukora muri comptoir twati uyu mugambi uriho jako nabakwa ico urumva rero ko ari ibintu bigaragara umba mwaramaze kwitegura yego ndikanje iyo migambi imbere si migambi gusa yabisukero twabo gusa no muri leta tumaze gutera intambwe ku gutegura imigambi ubona ko abantu bafasha leta baharabaza umwese akaza akakora ibyo yishakiye ubu rero turafise rutonde rw'imigambi uzofasha umugambi gwati nguyu umugambi leta yashize imbere nimba wemeye gufasha Burundi kora muri ibi kora mu gwaruka kora mu burimyi kora mu muyaga nkuba kora mu butare nguyu umugambi twifuza ko wotera imbere usumba yindi muga ntagira ubuza ngo gutanga impene ngo gutanga inkoko oya uzoza wese zaraza ashira yinjira mu mugambi leta yategura reka numve ko kwa honorable Suguru mu vyumva kimwe iyo migambi bapanze mu bipanze neza honorable bakuwe cyane ahubwo je kintu natahuwe nibaza yuko ibyo bazokorerako abashikiranganje bose baza kuba bafise imigambi yabo hamwe umugwiza atungaje ati je nshaka kuja mu burimyi akaca agenda kwa mushikiranganje Dodiko ati hari imigambi mufise ati nguyu ati ubushikiranganje bw'amatara n'amazi ati nguyu ari muri bya PPP ngibi kuri amategeko abereke neza yuko abakingira hanyuma iyo migambi je turondera baza kwijamo yaba abarundi yaba abanyamahanga zo dukorana na ibyo byose tuvyumva ko tumva ubwo ntibazoheva bagira nk'amakenga abantu bavuye hanze ga urivye kugira ati ivyo bintu nsanze biri prédéfini oyaye rega ntamakenga ibi by'ubuhinga by'imigambi biroroshe wewe bagohete do feasibility urashaka kuraba ikiganiro context cyane murabahana kanya bakabanza bakabisubira muri rega si itegeko araza kabanza kabira rega bagwiza tunga nabaje economique rationnel ndashaka gukora ikirataje gucimba oya no gutwara amafaranga ahantu utabona neza sinibaza ko vyokoro ale ntitwaguciriye mu bandanya hamadu oya nimwanciriyemo byana nasango nuwasozereye nashaka kubereka ibiharuro twiteze bijanye n'imyiteguro n'uburyo dukeneye aya ma project twavuze turafise site biriko n'amaiti de faisabilité abayakoze ukeneye akavuga nko yabivuze ati nshaka kujya muri secteur ya santé dukeneye ibitaro 10 na bingahe mu makomine nko mukuru yabivuze ari amaiti de faisabilité hari ndashobora kuba ndiyo yemeye tukavuga ati jewe n'ivyo nkeneye kujamo rero twarateguye muri programme d'office ivyo twita ama panel en fonction ya ma projet niki niko tuzobitunganya nibaza ko atawogira amakenga nta makenga bogira kuko ivyo turiko turakora vyose biri ku mugaragaro kuri yo site byose ugiye kurabisangako ukeneye ibibazo
turamubwira abo yitura kugira baze nyakubahwa mushikiranganje dusoze urumva byose no kurondera uburyo mugabo nkuko Suguru yabivuze akimuhana kazi imvura ihise anatanda ko abo bantu bari hanze bose tuzobamubiriza ayo ma projet mukayabaha bakayemera muriteguye ko tuba turakora ubwo buryo buva hanze butaraza nivyo nyine akibimuhana kazi imvura ihise kandi abazi masabara ngo ntamara imviro ihangiro rya mbere twe dufise nka leta nukubanza gushigikira abagwiza tunga bari mu Burundi no kugwiza itunga ryacu mu Burundi n'uburyo dufise abo rero tuko turahamagara nabazoba baje gusahiriza yavuze honorable Olivier bijanye n'imigambi yafatwa mu mugongo n'amabanki yo ngaha mu gihugu mugabo ugasanga hariho utunenge twagiyemo bitimera nk'ibisubiramwo buke kugira ngo ibitondekeshe neza rero leta iritwaretse gose imbere y'ibindi byose kubanza gushigikira igisata bikorera twabo mu gihugu cy'u Burundi imbere y'abantu muri ivyo byose abo bandi duhamagara rero ya climat des affaires honorable Suguru yavuga muriteguye kuborohereza kugira ngo nabo bazoza basange ibintu bimeze neza climat des affaires l'environnement des affaires kuyitunganya neza leta yamaze gufata ya mbere hari amategeko menshi ariko arasubirwamwo amategeko yo mu muyaga nkuba bijanye no gushira muyaga nkuba itegeko ryarasubiwemwo rirorohereza abagwiza tunga kwinjiramo murabizi yuko ibijanye n'umuyaga nkuba byo hari na leta gusa mugabo nkubu itegeko ryarasubiwemwo aho n'amategeko mperekeza ariko arasubirwamo kugira ngo boroherezwe gushiramo imitahe ibijanye n'ubutare naho nyine itegeko ryarasubiwemwo kugira ngo ryorohereze aba bagwiza tunga bashobore kwinjiramo ivyoroshe mu burimyi hose amategeko ariko arasubirwamo mu butungane naho nyine amategeko menshi ariko arasubirwamo kugira ngo abagwiza tunga bakore borohewe hama rero n'ubijanye n'ubutunzi rero gutunganya neza iby'ubutunzi naho nyine turakora ibikorwa byinshi bituma abagwiza tunga bakorera muri environnement ituma bashobora gukora borohewe ivyo leta za bintu vyo kubanza kurondera uri vyazanye umugwiza tunga ngo banza ci wanje ndabe bimwe vyo kubonana biriho uri ivyo nyene cyo rero aho nyene naho mugana namwe mumufashe ivyo kubera ko intumbero shasha ibibuza ababikora bakora binyegeje baca baba bake mugabo rero mfate gucyo mushikanje w'ica leta avuze haje ashaka gushikiriza nk'ibintu bya secteur minier wabibajije ico gisata turi muri ico gisata no mu namashinga amateka barakibaza amategeko code minier yasohotse 2022 niho umukuru w'igihugu yenshi mu mukuru yesha ku mukono mugabo amatext application arateba kuza none habuze twebwe rero ico nivyo tuma tuvuga tuti leta nishemo ingufu kugira accelere ibintu biri kirakora kugira ngo umwanya ajya ikintu cyose umwanya ko turindiriye mu 2040 wewe ukaramuka ikintu maze ya emergence nduzuba tukishije bice bija kuri 2022 cyo gituma dukwiye ushaho munini kugira ngo ibintu byose bikenewe byankenerwa bikorwa mu yamutora Olivier dusozera usaba iki kugira ngo abashikiranganje uko ari babiri byo ari byo byose hari abashika twe tutanashika simvuze ngo bimwe byo mu kirere nkuko bagize ibise babivuga mugabo kugira bagushikira imbere iyo climat des affaires yorohe hama iyo emergence muri 2040 mu myaka 16 isigaye tube tubona n'imiburiburi ya $2000 ya PIB yavuga kino no usaba kandi se usaba shikanganje babiri bonyene n'abandi bari kora dukurikira umuhanuzi mukuru w'igihugu cyajejwe nuko twese twokora dufatanye mu nda kandi twerekeza mu ntumbero imwe kandi ico naco kirahari saba gusa yuko ibintu byerekeye by'amareforme akenewe yuko yonyaruka bidatevye kugira ngo ibintu byose byankenerwa yabisebwe mushikanganje ca leta ku biro bya secretary ya nduzi ya justice ubutungane twarabonye buheruka yuko twarasabye yuko hajaho ico twokwita la chambre d'appel muri tabando commerce byaciye bijaho twasabye yuko hajaho amategeko y'ibya rwasi la concurrence byaciye bijaho turasaba yuko rero nubundi n'ibindi byose bikenewe byonyaruka kugira ngo tunyarutse uyu murindi kugira dushobe gushikira mbona kazoza nabo gwitsa bakore banokewe baceje gihambaye hamba twedeza ambassadeur baje kurunda abandi bagwiza tunga babona ko abo mu gihugu hagati bamerewe neza kandi bavuga bati nimuze ibintu bimeze neza ko twe tuza kubivuga rero tutosa nyakubahwa mushikanganje b'imigenderanire ubona kugira vyorohe wewe ugiye guserukira Burundi mu makungu uvuga uti ugiye ko ya diplomatie économique watubwira binyaruke ibisizugura ariko aravuga ubona hari akantu mwongera ko kugira ngo vyorohe baze utera kamo bakumva
Boje novuga ibintu bibiri mu kurangiza icambere nuko abarundi borandurana n'imizi ibintu byo kuza barasaba abagwiza tunga kava amahanga iyo baje ngaha baje gufata imigambi ngo je ndo nkamwangahe nkaya naya imbere yuko dukorana ico kintu rero uko abagwiza tunga bakava amahanga benshi barazinanye barakorana iyo umwe aje ukamusama amafaranga asubiye inyuma avuga ati kiya gihugu sico kuja namwe mitahe cyo gituma rero ibyo bintu byoranduranwa n'imizi nye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi abiriko asige ko natwe abakorera muri leta tubanda duhimiriza abarundi kurandana n'imizi iyo ngendo yo kuza barasaba amahera abantu baje baza imigambi mu Burundi ica kabiri nosa nuko uyu irihuriro rukokoma rizoba mu kwezi kuza nuko abarundi okwitegura kwakira abo bashitsi babakirane neza kuva kibuga c'indege gushika mu hotel gushika no mu nama bafate neza ku buryo basubiye inyuma muri abo igihumbi c'amajana 5 bazoza iyo bakiriwe neza burya ntihabura 5 kwijana 5% igaruka ije nkabarukera rugendo urumva rero yuko umuntu wese umurundi wese afise uruhara kugira urubanza rugende neza ahari hose murakoze ale dusozera hari akantu kukoroherezwa honorable Suguru yabivuze n'umushikiranganje w'imigenderanire arakavuze ngomba ku kantu mugahereze ko muri babiri mu biro by'umukuru w'igihugu no mu bushikiranganje bujejwe gutunganya imigambi ivyo byose kugira bishoboke ivyo ari byo byose mufati ya mbere mwebwe kuvyo korohereza abantu bose bazuza muri kugira abantu bagomba kuzana imitahe kugira borohezwe ayo ma procedure ibiki ntidusure nka bimwe vya marché public kuja ngo bimara ngo ibiki nibike ibinjana umuntu azanye umugani wa Sugurori ivyo ati uzanye dossier babone ko ifise une urgence bayitraite avec diligence Rego menaye ko ndavuga ni ico notangura kuvuga nuko nta rugamba rw'iterambere ruburenze nzitizi kimwe mu nzitizi dufise ni ico kijanye na efficacité gouvernementale ni dukora ibintu ku gihe nari nabivuze nk'itangura nico gituma rero twiko turashaka ingufu nyinshi muri amélioration des capacités institutionnelles ari ibintu byinshi hari abadakora neza kubera batabishoboye aho bibonetse bigeragerezwe basubirizwe hari abatakora neza kubera iyo ngendo mbi bafashe yo kujya ibiturire canke yindi abo nyine basubirizwa twavuze yuko bahanwe hapana gusubizwa gusa bahanwa bamaze gusubirizwa ni byose birajanye kuko baze guhanwa baragusubiriza ico nako ndavuga yuko ugiye kuraba muri izo nkingi zose tange ndavuga birimwo biraboneka neza ubu rero cyo dusaba nuko umuntu wese yo kumva yuko afite icyasabwa namba genda umukozi wa leta idosi kinjiri wanje menye yuko ndayiha urgence sindayimarana indwi zibiri zitatu canke nakabanze kuza kundondera ni mukuru w'igihugu yabivuze neza waraga telefone ntarabo sindayikorako egome yaravuze neza umaze igihe utarishura ikete baguhaye ni presumption ya corruption abanza ndondere iyo rero bizotuma dukora iyo jejwe tworohereza abantu ni mu gihe tuzotahura kandi ryajambo rivuga ko tienne agent public suko twambaye amakostime duhambaye abantu nuko ico tuzobatumariye abene gihugu nabo bazoza batwita yavuye hanze nibaza rero yuko mu bijanye no kuborohereza cyane cyane tuzihimiriza abashikiranganje au niveau sectoriel gukora yategeza gukora natwebwe turagerageza gufasha abatwituye kugira ibintu bishoye kunyaruka boroherezwe murakoze cyane yakuba mushikiranganje ujejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta nabonye mwatse mufata ikaramu mubanza kutwandika kugira ntibagira ko mwibagira cyane yego namwe nivyo inzitizi ziri nko mu bintu nk'itatu hariho mu bantu kuko abantu bakora ibintu byose abantu rero nkuko yabivuze hariho abantu bakora ibintu kubera umutima mubi akandi babikora nabi kubera ko batabishoboye rero avyo bice bibiri turabikorera ko kuba atabishoboye ubu twatunganyije inyigisho nkarisha bwenge kugira ngo ntagire umuntu azora gutunganiriza umuntu nuko mwabonye ko cy'ubundi twatanguje urugamba rw'inyigisho nkarisha bwenge ku bakozi bakora cyane cyane kubijanye n'amasoko ya leta maze kandi bakunda guca ibiturire aho rero ni kimwe mu byo leta ikirakora kugira ngo iduze inguvu z'abakorera leta batunganiriza abene gihugu hakaba rero nawe rero bakora bakaboko basanzwe bafite ingeso mbi nabo umuti wabo no kubahana aho murazi aho nyine cyubahiro ni leta yose ihagaze nuko ubu atamuntu yemerewe
yogira ikigongwe ariko asaba igiturire umuntu aje agana igihugu aje gukora ibikorwa by'iterambere. Ivyo rero ivyo biratomoye neza ubikoze murazi ko by'ukuri ahanwa murazi nyene ingingo amaze gufata nyene zingana. Hanyuma hariho icya gatatu n'amategeko navuze ko amategeko akenshi arawugara ibintu. Amategeko menshi akarasubirwamo hari amategeko twasanga yakoze ku ngoma ya cami uretse iriki yasubiramo yose yashira ku gihe kugira ngo yajanishe n'ibintu tugezemo. Hanyuma kandi yuguru atume ibikorwa bikorwa ku mugaragaro ya transparency. Hari ibintu wasanga kera binigeje bya leta ibintu hagira uraba ubu byose biteza gukorwa ku mugaragaro. Hanyuma cya gatatu rero ni ibikoresho ubuhinga n'ibikoresho tugezeko. Leta maze ko yafashe intumbero yuko ibintu byose leta ikora mu buhinga bwa none la digitalisation. Uwe niyo twe turabikorera ko cyane birafasha gukorera ibintu ku mugaragaro hamwe no kuronka ubuhinga bwa none rero. Ivyo rero tubishize hamwe turizera yuko mu gihe kigufi cyane ibintu bishobora gukorwa neza ku mugaragaro binyarutse environnement des affaires igatuma igashoreka kumera neza. Hamaro nka sozera nsaba ko byukuri abarundi n'abanyamahanga bakora mu Burundi bo kwizera leta. Bo kwizera leta kuko byukuri leta ikashamo inguvu nyinshi kugira ngo umurindi w'iterambere by'ukuri tushike ko kandi tushike ku iterambere rama nkuko biri muri mbona kazoza no muri iki gitabo kirimo imigambi iterambere y'igihugu cy'u Burundi. Iki bikomeye kavuze nkundiye nyakubahwa munyisha makuru nuko ikikorwa kizoba kirongoye ku rwego rwo hejuru n'umukuru w'igihugu. Harabagwiza tunga benshi bakava amahanga baje bafise amahera aboneka iyo umukuru w'igihugu atabashigikiye cyangwa ataje cyangwa bamwiboneye bituma birabizeza yuko imitahe yabizo bikingiwe. Nico nashaka kongera ko murakoze no kuri uyu mwizero mbere n'umuco mutanze turangirije kino kiganiro tukengurukire abatumire bari bitavye kino kiganiro mushikiranganje Audace Niyonzima mujejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta. Mwakoze kubona mwatwitavye. Mwakoze namwe kurutumira dukengurukiye n'abari ko badukurikirana amatubasaba ko mwobandanya mu dushigikira mu gutegura irikoraniro kugira ngo rizoshike kwihangiro leta yihaye. Tushimire kandi umushikiranganje Ambassadeur Albert Shingiro hajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Mwakoze namwe bwo kutwita. Murakoze cyane nanje kandi fatanye na mugenzi wanje Shimire ndabashimye ko namwe aradutumiye mu kiganiro ciza kigamije kwereka bene gihugu bariko baradukurikirana ingene inama rukokoma ikirategurwa twongera dusaba kandi abarundi bose ko bashigikira. Murakoze cyane. Dushimire na Alendi Kumana n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe gutunganya imigambi n'ibiharuro. Mwakoze namwebwe. Murakoze cyane namwebwe kubona mwasuye kudutuma ko ngira dushaka gutanga umuco kubiko birakuba kubijanye no gushirwa mu ngiro yino mbona kazoza. Twongera tubasaba nkuko babivuze yuko mutovuga gusa kino gikorwa tuzokora mu kwezi kuza muga mubandanye mumenyesha bene gihugu biri muri mbona kazoza kuko ni gwabo 2060 benshi muri twebwe bashaka gusanga tutazuba tukiriho muga abana babimenye bari ko baraja. Murakoze no kuri iyo nkebuzo nibaza yuko tuzobibandanya. Ndangize nshimira Honorable Olivier Suguru arongoye urunani rw'abagwiza tunga mu Burundi bahurikiye muri CFCB. Mwakoze namwe biko twitaba. Mwakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro ndetse nshimira cyane abo twagira ni kiganiro n'abari ko badukurikirana kandi twongere tubemereye yuko n'ikindi gihe mwadutumira yabishikirije umuhanuzi mukuru w'igihugu turafise n'ibindi bya umuzinga deto ikindi kiganiro kwadushikiriza abene gihugu n'abarundi bose kirivuga kubivuga ngo kirivuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane reka nanje nshimire abo twakoranye mu buhinga bw'ivyuma nongere nshimire vyimva mutima mwebwe mwese mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro naho utaha.